nuko kwa dramati duce ku mwigeme rubambo ndavuga by the way ati rest in peace Miss Erika, rest in peace Mrs Erika. Itwera koze Erika y'amazina yiwe yose ubona yavutse muri 1992 avuke ngamusega cha Bujumbura itaba imana mu 2023 bitavye imafisi imyaka 32 ni ibiri nuko 32 haruye no kuri ni Miss Erika rero rubambo ku munsi wa gatandatu ariho yashinguranwa iteka hada ku buruhukiro ku mpanda muri site memoria aya ni muri inde site memoria niko bahita aranyara amakapti okay aya amakapti no ndavyibutse site memoria niho yashinguranywe iteka ariko kandi ni naho ugiye kuraba hari haje abaririmbyi bagenda batandukanye n'abandi banyevyo bagenda batandukanye ako kandi ni na Miss Erika yashinguranywe iteka kabisa iyo wakoreye igihugu canke iyo wakimenyekanishije ntivyama vyijana nta n'umunsi warimwe narakunze kajya ka geste ako gushira idarapo kuri cercueil yiwe bijya vyatanguye ku munsi wa kabiri amaze kwitaba Imana abona mu bushanganje bw'imico kamo bacu bahamagara umuryango wa Miss Erika bahamagara n'abarongoye Amicale de Miss du Burundi bababwira bati muze tubage ingene twomufubana iteka rero kumfana iteka kwari kugira ngo bamuhe icubahiro nk'umuntu yagwana igihugu kubera yuko kugira gushaka idarapo bakuzgira bagize amaziko yawe witavye Imana ni ikintu kenshi kuda kuba mu gihe habaye hapfu y'intwari umusoda umupolisi canke n'izindi nzego ariko kandi ku bantu bagwaniye igihugu bakoreye igihugu rero Miss Erika yafashwe nk'umuntu yakoreye igihugu na cane cane kubijanye n'imico n'akaranga yakigejeje kurenda butse kandi ko hagi umuririmbyi Biggie agaragara nk'umambassadeur cyangwa ambassadrice w'igihugu dufatiye ku mico n'akaranga ano kudufate ku mico n'akaranga nuko babimetse kandi ariko dasujima gatoyi tutashike ku maziko bana rubambo buca amaziko aba harateguwe igiteramo kwari cyagiteramo ko mtigiteramo mu igiteramo cyo kuja ku mahera iki hari ku wa gatanu yasanzwe ba Miss Erika muhiriwe hateguwe ukwibuka kumusezera no ikiyago babaye kwishira hamwe naba kugira ngo nyabuna batere ryarenga ku buzima bwamuranze banagaruke kuri zimwe mu ndirimbo ziwe nkuko twabibonye mu itangazo ryasohowe na Amicale de Miss du Burundi yakara kajyo keza gusuramwe indirimbo zimwe ziwe kugira ngo bazinovura ubugira kandi gutyo bahanahane canke basabane muri bwa bumwe nyene urabizi ko abarundi kuva na kera ariko ibintu vy'ikiriyo canke ku bintu vyo kugandara kabisa ego nuko vyatongiye cisa 12 z'umugoroba babona yuko batanguye kugisabisho abasenga avuga bati tumusenge baje twasenga n'igihugu n'abari hafi yo muri rusangi babandeye bihangana bese nawe nyasha gushikira mu boko meza y'uhoraho ko kurazi iyo umuntu agiye niza ko tumukuriza amasengesho kugira ngo ashikira ahantu heza de Miss Erika rero amaze kuba amasengesho haba indirimbo z'igihugu zavugijwe mu nyuma mu DJ Zonobiro muri 1 DJ Zonaravuza haje abandi bagiye batandukanye niho hazavuga amajambo atandukanye umuryango wiwe wahora umugabo wiwe basadwa babana gushika no saha agishashikirije ho bose bagaruka ku butori n'ubutungane bwa Miss Erika afise aho bose bavuga bati Miss Erika ari umuntu yadufasha gutavye turimwo no muntu abonye ufise ikibazo atifuza ko gigumamwo ahubwo yifuza kugufasha kugira ico kibazo gihere ati ari umuntu rero kandi yifuza ko umuziki w'u Burundi yobona ushitse ku ndi ntambwe rero kuri Miss Erika rero no wabwiye yuko uwo munsi havuze amajambo atandukanye ubone ko benshi bababajwe kandi bakarizwa n'upfu gwiwe kugeje kumviza n'amajambo agiye avugwa kuri uwo munsi rero bukeye niho rero hacabarira amaziko nyezina kuza gatandatu zabere ku mpanda ko rwambaye bivuze wavuze ngo yitwa gutembega site memoria ni quartier yitwa uko nyene ugeze ku mpanda uco vyumva n'abantu bamaze kuja ku mpanda cyabitahura abona yuko byatanguriye imisa byatangujwe n'imisa inyika imisa yo kumusabira hara kuri Cathedrale Cinamondi yabereye kuri Cathedrale Cinamondi aho bona yuko kabisa abatari bari bitabiriye ibirori haba mu muryango wiwe n'umushinga ntahe wiwe urya w'umuzungu
urabona ko ku rwego rwose N'abana haba ku biwe, abagenzi baririmbyi abagenzi abajyango bose kabisa bari baje ari benshi ako kandi niyo mise yagaragayemwo amosozi menshi cyane. Ariko by the way tuvuga ngo ntitwashobora tutagwa bose tubaheza ko fata abarinzi bose bari mu gihugu cy'u Burundi benshi no bari basa biba Fabilo Bface ba Landry ba Linoji ba Kidi benshi bahari gusa nyine hari bamwe bari bahari bamwe hari batahabonetse ariko kandi byanateye n'impari bamwe mbere bituma babibaza ukundi bamwe mu twabonye cyane bagumye agaragara harimo Natasha hakabamwo na Big Fizzo abose ntibabonetse barabajajinze ibintu bigenda bitandukanye ngo kandi nkagenda ncira akagohe abafana b'umuziki cyane cyane Biggie burya tuze turareba abamizisi baze bararaba neza abafana b'umuziki ntibaze babacanishemo Jesse nibaza yuko hari umuntu yoba yarasivye ku maziko ya Miss Erika abibona canke nibigira nkana afise umwanya ako ndabibutse bone Durubambo singuciremo mugabo kuri Natasha na Big Fizzo burya amagara ntiharameze neza ni nkuko nanje hasha kugenda kumvuza z'amagara ko nabitego natiko nzojayo mugabirange ntagiye kumvuza amagara kuko nanje Miss Kare umuntu umugenzi wanje cyane yambaye hafi cyane kuva kera nkitangwa nashaka inatangaza amakuru mbose ko kugenda nanje umva na Big Fizzo mwibuke ko Big Fizzo burya Miss Kare mu baririmbyi bagombye gusinyishwa muri Bantu Boy before aja muri Empire rero mu gico gihe rero bivuge ko bari hafi na Big Fizzo bari close haba n'indirimbo Big Fizzo aciye abahuza na Double J acikogwa so bivuge yuko ntihegusiba bibona kandi na Big Fizzo akunda gusupportinga cyane so rero nibaze yuko ku murivyo yarasivye ntimuze mu judging wasivye kumva izicanye ziri anye habwo yasivye kumva maybe zitamuvuyeko kuzamagara canke biriya kuko nawe byarashitse agasiba Biggie akasiba ku bw'inzigo canke n'indi bigenda bitandukanye nta nzigo amenya yuko ngo rurisha mpanda ruririye mu kiki ako seza ko ari umuntu bagira inzigo kuri ivyo ni okazo ni mu gihe byo byarabaye koko ano kuremaze gushira ku mpanda rero maziko hari anye amajambo n'umwe yabanje avugwa amwe yavugwa nyene buca no vugagiye kumusezera buca baja kumushingwa n'iteka kumuza gatanu ku rugo iwe Miss Erika ndavuga niyo majambo aso kuvugwa kandi yabone ko hagiye abashigizwa abantu bagiye atandukanye abo babanye mu muziki abanye hafi mu buza busanzwe ari byasekiye ubushikiranganje bose agicashikira bavuga ati ano kuri turashimiye cyane bimwe byimva mutima ari mwese bagumye hafi no muryango kandi bayide tunahuza umuryango warimbye w'abarundi muri rusange reka benshi bakiriyaga kwa kandi bashimiye ubushikiranganje nuko bavyitwaritse cyane abona yuko kuri Miss Erika bavuga ati musifobane idrapo ngo tavuze kare bona ko cyari gihoge dasanzwe kidakunda gukora Biggie irya drapo si umenga ntibari mufubanya ahubwo ukuntu numvise ukuntu byateguye muri Amicale des Musiciens irya drapo barishize kuri cercueil kugira ngo berekane agateka yagize canke berekane akamaro yagiriye igihugu mu kukimenyekanisha bice mu kuririmba hama ujya mu gigwa y'idarapo bahejeje kumufubana iteka amakuru narose nuko baciye barigabira umuryango en reconnaissance ya donc mu kwerekana akamaro yagize genda n'icibutso uruhara yagize mu muziki idarapo ry'igihugu turaribahaye mugende mugire gute muribeho murishira muzoze murarira nk'icibutso nta kujya bagiye gufubana iteka umuntu bagira amafoto kenshi bagira amafoto abiri iyisigara ku mpanda niyo umuryango utanu ugashira muri salo no kuba vyuba by the kandi nikirira no bashikiriza ruko rubamba kwa dukwikirana bijya nibyo gwerera hajyanye nkuko byashikirijwe n'usekire ubushikanganje n'imico kama yavuze ati no kuri some over mix ndavuga nanye irakoze hariya no by the bose bitwaye irakoze bose mwe irakoze Miss Erika nitwaye irakoze abona yuko nanyo yavuze ati nawe nyene idrapo yategeza kurironswa nk'umunyarwanda mu muziki w'u Burundi kandi ati sabo bonyene gusa n'abaririmbyi bose twifurije ko mugiye gupfa atoya na gato ati mugabo uwundi wese kwisaba nta uzorusimba uko biri kose Biggie nta uzorusimba kandi nta ugwifurije uyundi ariko kandi gwaramutse rushitse no kugwakira umuntu agashingwana iteka akareka kugira gute gwerekereshwa amajambo nkayo twiko twabona muri no miss
nuko rero bambo tumira amateka toyi tubizi nimba Miss Erika tugaruka tuvuga ku majambo by Deo ushaka gushikiriza abona yuko ariko avuga amajambo agiye atandukanye yatanguye akivugwa acita bimana gushika ubu rero bigeze aho ubona yuko bigiye kuja mu mingo no mu twagenda tubwiye abako badukure kano kanya bigi nuko bakwiye kumenya yuko urupfu rwa Miss Erika urupfu rwakoze ko abatari baki aho mbere uretse ko bitagaragaye ko yarize na Satubi numwe mu barimvyi bavugwaho ko kabisa byanse yanagize n'amajambo ashikiza avuga ati vraiment nize ko mukobwa wanje ugiye heza tuzosubira twongere tubonane aho ubona ko anashaka ni Bell Nice umukenyezi wa Sarbi nyene yagaragaye ku mafoto menshi sinzi ko wabiravye nta foto nimwe ugeze no mu agenda abona Miss Erika namona mu maso Bell Nice umura mu maso hose arifutse mu maso hose ari mu emotion ateye ubwoba mu bisanzwe ngeje kuraba no mu babana hafi cyane no muntu yari close yiwe cyane umugenzi wa mbere wa hafi wa Miss Erika Bell Nice yari Bell Nice na Miss umugenzi wa hafi wa mbere ari Miss Erika bivuge yuko rero mu gihe rero atakihari agiye usigara wenyene ibinyucu vyumva ariko ategeza kumera kujya nyene birumvikana bien no kutubizi ni ba Miss Erika tugaruka rero ko majambo ko ravugwa inyuma y'urufu rwa Miss Erika no kidimbo ni in my heart kumwe na bizona mbakari Karom Sadbi abona ko ino ndirimbo yakozwe haize imyaka irenga 3 ikozwe ikafisa ama views 186 kuri YouTube ku rubuga rwa YouTube rwa Miss Erika nyene. He is my boy, yeah. Je le sens. Uya twabuze umuntu kabisa. Je nizere yuko ahari ariko aririmba na marayika vrema. Uranyumva iryo twkweli. Ararenze by the way. Ararenze nuko. Ni indirimbo ubona Rubambo yakoze ariko no muri ivyo kazi basumi crazy. Bamungu cha Uganda ko yayikoze munsi ya management ya Kiwundo Entertainment nabwiye ko kuva buherutse yuko Miss Erika ari yo novuga yuko ari management yari mutunze inyuma y'igihugu ba 2015 ari yamutunze acha kimwe na Bukiv abona yuko ari management zamufashe kwa mu gihugu cy'u Rwanda gukora amakolabo gukora indirimbo zikaze meza gukora gukora indirimbo na Sadbi hariya mu Rwanda amakolabo agiye akora ziwe wenyene gusa rero management ya Kiwundo Entertainment dore ko acimubwira ati tugende muri Uganda dufata rutemekiye tujya muri Uganda dukore indirimbo na Sumi Crazy ndavuga Miss Erika nuko Rubambo yitaba Imana havuze amajambo menshi n'inyuma y'urupfu habuze amajambo menshi muri amajambo agiye kuvyura vyose nino post ya Sadbi ubona yuko yavuze ati hari hageze ko Burundi ariko by the way so ko nyina vyanditse risomo ko yari gize twebwe dushiraho twamugina dushiraho double point cyangwa double point je dushiraho twamugina hama tumusomere message yiwe hama tuyiklote tuyugane ndogure twamugina hari hageze aho acagira hashtag gipost cy'u Burundi yisubiza akazi kayo ko gutohoza kaswe no witwa acagira hashtag Nelinat ni Nadia muramuzi rakoze uyu mwigeme aratumaze atwagiriza kwica no gukiza igipolisi kidahagurutse hazobaho ukwihanira bikomeye amajambo acanishamwo abantu niyo yama avuga icitwa ngo ni yese canke ni umuni yese ni umwishwa wa mama muvyeyi cha mama Burundi first lady premier dame ya camutaginga aho bigeze yinjiza no mu kazi aho bigeze yinjira no mu kazi ka ministere ndizera ko ntari jewe jenyene fise aya makenga cyangwa ibi birego kubw'ivyo rero niba binaniranye twebwe abasaza biwe tuzoca inkoni tumunyukure sawa n'ubundi nta mpamvu sawa n'ubundi nta mpamvu yo gusumbuwa abavyeyi biwe bwana kwama bamugemurira voilà nuko iyi post rero reba post yamusubije cyo tugico tubivuze ko kuko nuze ya Nelinat nawe nyene yasubije Sadbi abari kumviza Radio Black FM bace bavuga ngo twahengamiye cyane twahengamiye hariya twe nta rubanza tuje guca oya twebwe tuje gusoma ivyo Nelinat yasubije Sadbi nivyo Sadbi yandikiye Nelinat kubera yuko rero vyari biri public nk'aba journaliste twagatacho tubivuze ko ego nuko Nelinat we yavuze yongera aravuga wowe rero sukuvuga gusa yaciye umujya yaje post ya mbere cyafata ijya post ya Sadbi nyene amutagiga nawe anayisharinga by the way tubibutse ko ari kuri Twitter iyi ni Twitter ariko Nelinat wacha hose
Twitter, Facebook, stati yose acayo. Acayo. Mwaramutse icyambere nagira ndakumenyesha yuko hariho amazina adakinishwa kuzana mama Burundi mu matigo yanyu no kutubaha. Ikindi urazana ivyemezo vyuko nandika ku basani nitwaza ubwo bucuti wowe ujaha ukavuga ibindi turaja mu butungane ukuri gusase harageze ko kumenyekana murakoze. Voilà. Nakuvuga yuko Sadbi ngahabwa mbere yavuze ati uyu muntu yitwa Nerina ataraturembera dutuka atubwira ko twica abacu atubwira ko tugira ibi n'ibi ati yitwaza ko ari umwe mu bari hafi canke mu umwe mu bari mu muryango wa nyine icubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu abona yuko ngo tavyitwaza ivyo bituma agira amanyama yose yogize uri Sadbi bivuze ivyo onye ne namubwira ati jewe sinitwaza ikintu na kimwe sinitwaza Burundi ati kandi nawe sivyo ko uzobamuza mu bintu vyacu vya entertainment ahubwo we mureke kuko ntawe kamaguza na famille yacu ingo duhondane byume byumye ivyo witwaza ureke kugira gute kuvyitwaza ariko Sadbi haga kwijengaho nawe nyene abandi yavuga ati urita umwanya n'umwanya uritaba ivyo kuvuga ngo mama Burundi wambwiye mu Kigobe niwe mubwiriye mu Kigobe usanga afise ama image cyangwa se afise ama audio yamufashe ntawe bimenya ati uriya ni uwatwese so ine gusa ewana jewe ntunzanira ububwa ndakudida ndakurahiye rero ari kintu ingwani ari kintu ushaka ko hanini bo sasa kuvuga ivyo Nerina atagiye avuga ko Nerina atagiye avuga byose ntacyo yavuga ariko hanini cavuye ko ni cadurutse ku rupfu ndavuga ku rupfu rwa Miss Erika wabona ko Nerina atagiye avuga amajambo mabi warashanda avuga uko kuko beshi barateye ivyatsi abandi bavuga ngo nivyo abandi sivyo avyo yavuze avuze amaversion mashasha noneho namwebwe mwarabibonye nuko rero Sadbi yavuga ati jaho tuge guhagarara rubambo canke ariko wadukwikira muri rusangi tuge guhagarara hanini ko no post ya Sadbi bona ko yase ko yihangana byase ko yihangana gushika yavuga ati je kabisa ndamubwire Neri ukuri kwanje ko uri ku mutima Kurasa baza gushira no post reko mugaragaro benshi bagize ivuga kino post benshi bayipostinze bavuga ati Sadbi ego nivyo akavuga ukuri canke ntavuga ukuri kuko ishavu arya bugisha vituma umuntu avuga uko atakwiye kuvuga ati mugabo ikicu kwihanira ati ni kibazo buya ntibire kuri we mbwira urazi ko no musi Nerina ateye kubitwa n'umuntu wo mu gahinga urazi ko Sadbi yamaze kuvuga ko yo mudide kita kiba nuko Sadbi bashamuhamagara ati ngo wisigo hari byapfi imbeco ico kirego byo mugoro kuko yamaze gupostinga ko agize iki azomudida ati vyanse yuko bamuhana ariko mugashana Nerina atere burya Sadbi yabashamugoye bo bigi je ndakubwira ikintu uvuga kuri bino bintu turamenya ama post ya Nerina baranamwitwariye araburana arataha hamwe aranafungwa turamenye yishura n'abastar bagenda batandukanye ariko kandi jewe kwishura n'abastar bagenda batandukanye je sindebona nk'ikibazo ikibazo ndakwekeje nkunda kubona kandi mbona ko kizohava ari kibazo gikomeye mbega Nerina tubona apostinga amajamba karisha avuga kwa natabwoba koko yoba ari karabigira atabwoba ata preuve afise Neri nyene uri siko yubaka kubigira nka kurya ata mpamvu ihari igaragara ko nzi yuko uniform nawe yozibura aramutse yitwari wagatsindwa ko vyo muhanga ariko ndavyo vyo kuravuga ndagutahura ariko ibuku ujya muri entertainment ubwo nanye ariyo post yavuze ati Sadbi yako bros mbona ukira status yiwe Neri na Jenny wundi uravyumva je ndaziraba kuko je ntanzi twapfuye je yarambitse ariko mwashwanye anyway ikiyari nuko sari Neri ikiyari nuko je nashaka gushikiza rubambo si byose afitiye preuve ko byo bimwe avuga nkabona nje nk'abandi none ko sindi kwandegwa Nerina ati kano kandi nifasha kandi akwerekerera none ko batamuvuguruza ngo bamwitwarire voilà
abantu azi yavugiye Canke nuko yabesheye ari umuniyese wa si ico baramutinya. abantu azi yabesheye nibo bagiye bamutwa mu butungane akaburana None ko bakamuvugira yatashe. baramuvugira reka ugiye kubura mu butungane ashaka gutanga caution gatanga amande ugataha bivanisha n'ikirego kandi ibintu bya tuti bya entertainment vyacu barayivuze uberutsana yabivyivugiye kandi amategeko aguhana ahari kuko twebwe mu bya entertainment twebwe ni ibintu bije ubunyene nta ntibigeze abashinga amategeko bicara wowe uti uwo mubona mukuri hari ibyavuga ukuri n'ibyavuga ububeshe ibyavuga ububeshe tubireke ibyavuga ukuri tubireke ngene bico genda rero sasa mukwana nya byivuga ati muri entertainment katugongana muri entertainment nyene ntidushenge imiryango entertainment entertainment nima cyaka kuvyuza entertainment ndayiduza nima cyaka tugongana turagongana muri entertainment mugapana inyuma entertainment urazi gabigenda kubwire uko biri kose no muri entertainment Jenny baza yuko dukwiye kugira ama limite ama frontière oya ngaya yararengeriya yarengeje reka ndakwereke reka ndakwereke twaragiye ku maziko yuwo twabuze tutanga miserika aho onye Jeffrey nadugije amaboko ngaho kabisa aho oya narengeje uko je wanyagira nti kuko ibintu yavuze kuri urya uko bikose kwise nzima rubambo ikiciswa ikiziga kirubashwa nikindi kintu gihambaye nukuri aho je nari nati anyumva atanyumva ico novuga kuri kino kintu vraiment nibatana amajambo hagati yabo mugapana ntibabikwikize umuntu yigire bamureke bamuhe amahoro ako kandi kundi ruhande jewe message no asat bigano kanya amureke kumwishura nareke kumwishura je sinibaze yuko Facebook Twitter status za WhatsApp sinibaze ko zizofa zica urubanza ngo ruhere kuko uyu mwati mo turavugana mu magupa agenda atandukanye entertainment umwe ariko aravuga ivyo yishakiye bivanye nuko afa n'umwe muri abo babiri ubu no kuvuga ngo umwe yuriye mugenzi we undi yamuriye kandi kumuruka ntibikunda bisanzwe hahiye mu bisanzwe apana hahiye bisanzwe rimwe ubuherutse vyibuke narakubwiye ati birds ya dramati bon n'uyukuri na Bface ije kuzimwa n'urupfu rwa Nerinati rwa Miserika by the way sorry avugwa Miserika Miserika abaza kwitaba Imana barace banze birahogwa kwanza gufataza amaziko nakubwira nti hacaza indi nkuru mu nyuma hacaza ubu nayo inkuru yande y'ibindi nyuma y'amaziko bivuga ko itiseme muri entertainment rero so rero no wabwiye nuko uko bikoze twese no wamenyesha nuko ngo ikintu cyose cyane insinzima rero kuri Nerinati ya Sadbi mwe mutaya amajambo kubinzi ariko uyu muntu kabisa wacu amureke yiginde niba mureka ruhuke abandanye yiruhukira ariko kandi barabe neza Sadbi cyane cyane niwe ndiko ndaraba kuko burya Nerinati ni brand Sadbi ni brand ako kandi Sadbi nayo ni big and a big brand arabe neza abantu bamwizeye ajya neri muri brand agiye bushiramo ni brand sero na statue yiwe agaciro k'umuntu rakamuha ariko avyumva uko nanje ndi brand ndafise abantu banyemera uko bangana kose nawe ni brand afise abantu bamwemera nawe niko kuko ikintu ushaka kuvuga ko kimeze gute Sadbi nimba koko yafashwe nako gashava kavuga ati je vraiment ibi ntibishobora kwijana kuri Nerinati je sinibaza yuko urubanza rwa Sadbi na Nerinati ruzofa rucikiye kuri stade abantu baje mu butungane nibaje mu butungane bagire gute babumvirize hamiki naco no bahanura barabe neza ibintu bagira baje kubura namwe ko bifitiye ivyemezo ukigiye bitwa bifise ivyemezo bagaca babitwana imbere y'abantu b'abagabo kandi bafise ibindi bintu bagwana navyo vy'inzego z'igihugu bumve yuko ivyo navyo ntibyo bisa neza byari byo gucafuza igihugu no kwicafuza hagati yabo kuko Sadbi afise abantu bamwizera Nerinati afise abantu bamwizera wumve yuko credibility ni ikintu kitoroshe barabe neza ntibatakaze credibility cyangwa ico novuga gute icizere hama kinyina cyo bavuze ngo muri entertainment ngo biremewe bon ko vyemegwa kose uko vyemegwa kose bigi turabe neza ni wocu ufata umuntu ukamushira ko inkoni ishushe none entertainment yo kwemegwa woho nk'umuntu uca mvuga ngo niwe wishe runaka ngo nuko tyo mu entertainment urumva iceye oya kurengera muri byo bibi iceye uracuvuga kuri si bibi Black FM 94.9 Black FM vous donne l'heure, il est 14h. Black FM 94.9 Nia Way Nianj arumva rero bamba ndabona kubwira ati rero ukurengera umuntu nivyo bibi sino uku arimo gutega basha kuvuga ukuri si bibi
nimba jewe ndagufashe mu 2015 2014 yeche jojo paparazi bakwane rinati yarakuvuga kubugira za kumusakwira tukati cyo tukugwanira hanye bihe bihe none Holland yaratewe amakofe ntituvyibuke jo bundi hafi tuke kuja muri 2015 ejo bundi hafi randi promoter Obelix namuti amakofe entertainment ujya musandini ako ugina ujya yamuzije ukuri nawe nyene kumusanga mu nzu kaza kubagiza ngo ufise umukobwa none muri make tuvuga ati entertainment tubivuge hama baramusi batumokoye batumokore vyijana mu mukora nayo muri entertainment nyene ibisoka inyuma rero umva uri kuramagara aba boss bacu hariya hejuru kurahamagarira abafana n'abakuzi umuziki ati nimutikurane bamutikuranire muri entertainment abafana ntibarimo abafana bigire ku ruhande n'abakunzi umuziki ntibarimo nk'ubu twebwe bibatikurane hagati yabo nyene mu muziki ndani mugongana na video mufate oya sinibaza ikindi gusa gikwiye ko ndagwa story gatoye bako nyihanganire cyane ndabwira nyene umva muhaye makuru uri muririmbyi ndumesha makuru ushaze ndayavuge nyene Avis Mifu herutse nene atamujeko abana nk'indwi yose amuriko hamwe Avis Mifu atajyama ashwa n'umugore wiwe ashwa n'abagenzi biwe kwera amaposa nerina tufije kuvuga nivyo arafuka amasegonda ati je ibigenda gute ati jana twawe Avis Mifu agiye gufata nerina tukumukubita abya ati bigi fata telefone je giye kumudoda ndaga atavireka ivyo bintu musaza ariyumvira gushaka mbwa ndivyo kujya n'umugore kacha kabiri naje ufata kuyamanuze tijeri kibazo cyangwa ati mugize ugira vyose biguye muri entertainment nyene mwe mugongane uko aki bisende mu kipolisi ntibigenda hana hari anye mugoma aho nyene nawe neri natakunda kugaruka ku majambo akunda kuvuga akunda kugaruka ngo kubera iki mu bijana mu nzego ni mu bigumize mu entertainment ko bigenda kose muri naho mwogwana muri babiri muri entertainment mubabaye muja ntimwivuza muri entertainment mubabaye ntimwivuza muri entertainment tubabaye tubivuriza muri leta mwivuza muri leta kandi niwo kwemera kwivuza ku mahera yawe muri leta ubona uko ngo wazize entertainment wazize akazi kawe ni nk'umushoferi agize accident wazize akazi kiwe nyene oya noneho gico nobwira kino kiyoroshe ico bwira abaririmbyi bagenzi banje cyo bwira abaririmbyi nk'uri muri entertainment nibarabe nyimba bocokozanya bagacokanazaniza kuri ayo rezo socio si bibi nibacokozanye ki business kandi ke kwinjirana kuko ari kubici gusotwana ki business nibyo tuzagaruka kuri hagati ya Deben na Bruce Melody bare bafashe indege ija hamwe mu bare basize ikintu bitwa battles mu Rwanda ni wotangara mugani we batikuraniriye mugabo bafashe indege imwe kandi bose bagiye baramukanije après que babwiranye nayo bari ikanombe nukuro ivyo numva novuga kuri Nelinate na Satbi ariko ibi vyamaho hose reka urazi umukobwa yitwa Karima Story muri Tanzania umuhini mushashutira amabavu twebwe ko ari bishasha nkeka urazi umukobwa yitwa Mangi Kimambi muri Tanzania avushije video yanuze ya cyo Mangi Kimambi uramuzi wewe icyo video bugese yayisohoye Mangi Kimambi wari cuma cacu yayisohoye yayikuye he ega nibi byaneri ofata urumva wowe urakora ikoze cyumwishira ngo ngene umfugoza gutera induru umunyu ega na neri ndagwibira akabanga kuri neri abari benshi barabimwihera kugira ngo bavugwe ati we mvuga amaze kumuvuga cita guterwa ngo je wamvuze video yanje cuma gamuze yafuye ariko kandi sati bimenye bavuga ngaragira makiki cyane waravyogira kuri sinibaza kinari kiki vraiment sinibaza kano inari kiki gusa Sadbi no umuntu azi kujana na social media azi kujana ibigezweho naco cibuke muhuza bitare ko ari ivyo uzora ko azomugira havyo ngo azoja mu butunga ngo agengwa yita ukaza bagiye mu butunga azomugira Sadbi babonye ati nari nateka ravugwa muri ibi byantuze ko nete yamubwiye Sadbi ati Sadbi wowe uvyitamwe gute ntigeze ndakuvuga wewe navuze Miss Bernice kuki wari witwa amaze cha Bernice ate Bernice ajya kwitwara twibukanye kandi ko kuva Bernice bagize ja muvuze ko kuri bino avuga we ntaravuga n'umuswari ngasa duwaze kujana nibigezweho avuga ati Betty tunaenda neri tunapigana kumbe atanavuze nawe anyway turi muri entertainment ejo muri twaravuze turavuga kwizira Matinda Bife sidusanga bamwe bavuga ya muhe baco basanga cyangwa bacumba dacuma ngenda mushire bada zungu fada mada ari ndi baburi byavuga ngo gucuma cuma no superstar kwanza afisa makash akoranya abastaka bakubita amanoti aho rero bari babiri bo bose ba Sadbi ndavyibuka ndi munayibuka Jibara tubayuba fizume ngani yari Sadbi ndakubwiye mukombozi bidondo Misa Champagne Shani Queen Arafro
abantu bagezweho bose iyo video nayigeze kwiposta kwanza fisa makash akona nyabasaka iyo ya jama ni nayo collabo duheruka ya All the Star idafatiye ku macinya ku ngwara azimyaka 12 indirimbo ikozwe 12 abemeje nado bubwire ko yakakiriza iguruka